nyine bibaho ngira sinaje bibaho gusa byagashobora kubona umuntu umuhungu kangeno bimubwira bivanye n'uriwe bivanye ko ndumwigeme sinashanga ngenda imbere y'umuhungu mbwira ati ndagukunda iki niki kuvuga bijya muhora muvuga ubimenye je ibintu ntabyo ushoboye namaze kubimbwira babimbwiye sinatenda biburuka yaho nanza kubibwira ubundi ya rero niyo ibintu nka bibiri wibuka bakubwira bariko baragutera imistar ngo nyoye amazi ndakubona mu gikombe niko bakubwiye so bambwira usa Nayokwiteke ariko rero urazi ugera abakobwa muratugora kuko kugira mu twemere gusa ngira ngo duhakwa kubabwira ko musa n'Imana nuko Imana arakandi karenza ngo je ngo umusheri wanje ngo ni boga je ndashaka kumenya ese umuhungu w'ibogara bari umuhungu ameze gute umuhungu w'ibogare nujya muntu tabayonze vyata kutonda vya hatari rero bumeze gute leo wewe musheri wa si boga na sheri ngira shaka kunyambika ibara Igozen TV. Sali mes amis reka ndabaramutse ndabakunda cyane mani naborewe ndiko ndanavuga n'ibitari byo ndabakunda cyane umusatirizi ndahari rero no munsi ndi kumwe n'umuntu yavutse ngira nkorane ikiganiro n'uruyoya ndakubeshe no nturuyoya gusa ndakuze nabso munsi gusa wiyumva gute kuvuka twenga Sanye numva numusinezerewe zahatari sinzi n'ingeno ivuka ukwijya imyaka ingahe ambwira je nzofuma ndagakura mu kiganiro kwijya imyaka ingahe bashije nibanga giwanje frema abakobwa rero mufite ibanga ryo kutamufite ukuntu mutavuga imyaka yawe ariko je ngira mvuga imyaka yawe ni ntayitora muri commentaire ndibaze ko ze bati musatirize wihenze uwo mudadi yo myaka ntayikwiza canke arayirenza wowe ndakuravye wavutse uro munsi no kuvuga ubu neza na neza urarumije imyaka 20 Tifatuko nabitoye nabirengeje bimeze gute shapi warengeje sana gomba wigira kaminerere ndakuze n'umusi yongereye kundi mwaka imyaka ibaye myinshi cyane gose umunsi wa mbere wawe wafeta anniversaire vyakugendeye gute vyagenze gute shanyene yabaye nka surprise byaranunguye byari ibintu ntoziga ko vyoba sanze fise abantu bankunda inshuti y'abagenzi bankunda cyane byari ibintu nyene ntoziga ko vyoba nyene usanga nyene vyabaye bakunzi ba Igozen TV ubwa mbere ntiyari yambaye impuzu ikanzu yirabura yari yambaye ikanzu yera rero bamusuka kw'indobo y'amazi bamusuka ko nibivu sha ndahomvye batamuhe kajya kayimaji sokabona uranajugumira kujya niko anniversaire kogwa sha sha nyine sinzi nyine vy'Imana bigomba niko biba Loki oui ramutse abafana bagukunda salut la famille ndalamukije mwese aho muherereye abanzi n'abatanzi omicron ni Loke kwa sasa bamenyereye ndabakunda cyane wera abagenzi bawe kumbure ba mbere na mbere uhera ko gutumira abari bande Just abagenzi se twiganye ngire ko mbere ndashimira cyane Rosette ndamukunda cyane ivuye ku mutima ndashimira na Gege nawe ndamukunda cyane azumve ndashimira na Clelia na Thierry na Bukare na Jizo boss basha no kwinda bakunda bankore ibintu no munsi ntari niteze ko vyoba ibintu bangira no munsi sinenzi ko zonaba sinenda navyiteze ko navyuse mu gatondo ndaho nasamye atabirenze atana kimwe nzi nubu unansi naje bambwira ko tugiye mu kiganiro hariya mu kirori nijo narinzi ibintu yo nginavyo nari niteze niyo mpamvu byanezereye cyane dukoresheje umwanya muto cyane
ndashaka kumenya canke abafana bagukunda kubona uno munsi kumbure twahuye tugahurira kuri screen za Igozen TV babwire biography yawe Este Loki no muntu ki Loki no mu ndiko ndakwitiranya na Loki no muntu ki ubwato zajya watuye nawe utora kimomo aswe busana nsanga usanga bavuze kirabiranye Menya Loki ni muntu ki mbega story yawe y'ubuzima kugera uno munsi wavutse kandi ndashaka ko abafana bawe bakumenya. Okay, Loki ndumwigeme mazina yanje kwanza kubatanzi ndaza abenshi bazi Loki gusa mazina yanje nitwa Ilela Loki Wilhelmine ayo niyo mazina abavyeyi banyise navukiye muri ntara yacu ya Gitega nkurira navukiye mu komine ya Mutaho niho nakuriye hamanza kubino naho natanguriye amashuri yiwanje y'intango ndabandaniriza ino ngaho kuri ETS abeshi barahazi ni naho mpereje amana kuze ndi umukobwa yitonda kuva nkiri muto nubwo atari vyatari gusa nyene naritonda gushika n'ubu abanzi baranzi basi naho nk'umusanga basumusazi simbizi je n'umukobwa yitonda vraiment ndiyizi nubwo atari vyatari. Ariko wavuze umwidondoro wawe Loki yakuriye yavukiye Mutaho kuno sinigeze numva umbwira ati muri love story yanje byagenze kuno hari gengira ngo ubutibuka ba ex bawe oya just zo mvuze impamvu ntabashyizeho nuko ta love story fisi ntiwakundana ukiri Mutaho oya nkiri Mutaho nyene sinzi ngene nabivuga aho nakunze nawe nyene tu byarashika ugakunda nk'umujama cyangwa umutipe bikakugora kugira umushikire sha nyene bibaho ngira sinaje bibaho gusa byagashobora gukunda umuntu umuhungu ukangena bimubwira bivanye n'uriwe bivanye ko ndi umwigeme sinashaka ngenda imbere y'umuhungu mbwira ati ndagukunda iki niki kuvuga bijya muhora muvuga ubimenye je ibintu ntabyo ushoboye namaze kubimbwira babimbwiye sinatenda biboroka yaho nanza kubibwira ubundi ya rero niyo mpamvu ibintu nka bibiri wibuka bakubwira bariko baragutera imistar ngo nyoye amazi ndakubona mu gikombe niko bakubwiye icyo bambwira usa Nayokwiteke none by'ukuri ntiwasa Nayokwiteke cyangwa wasa nayo ku bijumbu hariya ko batakubwira ko udasa nayo ku bijumbu nyine simbizi nanjye nabyumva uko nyine nkabyemera uko nyine babimbwira ariko rero urazi ujya rero abakobwa muratugora kuko kugira ngo twemere gusa ngira ngo duhakwa kubabwira ko musa n'Imana nuko Imana ndabesha basi nyine iyo umuntu agukunda simaka mubwira ibyo bintu byose kubera nka jewe ntabeshe ntavyo nkunda ibyo bintu by'imitoma kiniki wapi ntavyo nkunda kubera kenshi n'ububeshi nimba unkunda na utobimbwira nyene ukabigaragaza ushobora kubibona na utobimbwira simaka rero uzumbwira bijya bibora iyo ibora muhora muvuga oya simaka uzubimbwira nyene nyimba unkunda binyereke no kuzubimbwira naco bimarira utari kurabinyereka nyereke ko nkunda mbibone mbimenye nanje nyimba ngukunda tubijemo ivy'inkundo nabindi banza uragisira ko nyene nuko uravuze yuko kumbure w'imitoma atamitoma kumbure yoza iguhindura ibyiyumviro burya Sherlock ntompende burya ntivyari bwashike yaho umutipe vraiment zakubwire abantu usa Nayokwiteke we nyoye amazi mu gikombe ndakubonayo muri toilette ngiyo ndagusangayo ntivyari bwashike kabisa urahindura ivyiyumviro kumbure umujama gutera imistar n'imitoma kumbure ugasanga urahindura ivyiyumviro uranamwiyumvire cyangwa uranamukunze bitakurimo bashineje ivyo biba muri uwo mwanya nyene bana nk'ibivuga niho uko ibivuga niho biba turi mu kiganiro niho muri uwo mwanya uko ibivuga mba numva nyene ngukunze nkunze n'ivyo uriko uravuga ariko ugaheza kubivuga canke nkigenda nyene numva biba biheze nyene mba ngiye biba biheze n'ivyo wambwira tunyene biba biheze ushaka kuvyiyumvira ko wapi kweri kwasi ndanabikunda ntubikunda ari ukuntu mwe abadada ubu mwahinduye ibintu
uzahumva ngo ubungiye kuri Fibi ntimuzi kuvuga ngo Facebook obengo mubamurushe ngo ninza nje kuri Fibi cyangwa ngo ni connect kuri Fibi basi twe twenyene n'abahungu kandi izo ivuga bose ara kandi karenza ngo je ngo umusheri wanje ngo ni Boga je ndashaka kumenya ese umuhungu w'Ibogara bari umuhungu ameze gute basi mbizi n'abandi bavyita je usunyere nuvuga umuhungu w'Ibogara ujya muhungu ataba yonze kuko arangusanga nyene jewe rekwera nonze sindi Boga oya we nonze ansanga bonze vyahatari nyene basi njye mungu ataba yonze yambara neza kwambara neza simba mvuze yambara za mpuzu zizimvye iki niki oya ushaka ufite impuzu zikeyi tamuzu nyinshi ufise ariko uzimesa uzifata neza ushobora kuba womesa kuburyo uko mwibarabara bakubona wambaye impuzu zisa neza uberewe maso usa neza nyine ibintu byose bimeze neza kuri wowe karato gahanaguye nako katari gashasha gahanaguye gasa neza vraiment kuburyo n'umuntu akubonye mwibarabara avuga ati umuntu ni Boga nzo nakubaje ntiwakinyishiye neza wewe wahagaze ku isuku hama ku mubiri naho umutipe abibogare gute nuko abaterura ivyuma nuko abari muremure je simbizi sinavuze umungu w'Ibogare nujya muntu tabayonze vyatari kutonda vyahatari rero bumeze gute ndashaka kumenya aho nukuri abandi baje kubimvugira cyo ntavyo nsivya ngo Ibogare oya navyo none wewe musheri wa Siboga nabasheri ngira shaka kunyambika ibara nabashirugire aranakumva ukamwihakana azokurikirana ikiganiro nyuma nyumva sha muri commentaire avuye ko namwihakanye nzoca musaba imbabazi so musaba imbabazi nakundi muri umwanya ndasamye gusa okay hari ikindi kintu rero mbere ko tugarangiza ko muri kiganiro umudada cyangwa umukobwa arashaka gukunda umutipe vera urukundo muri we rukamubiramwe akamabona ko amujama bakundanye kumbe maskini ya Mungu mujama atazi yuko ujya umunyamudada kanaka yamupfire canke yamukunze ugasanga ubwo bugwayi canke ico kibazo akigendanye igihe kirekire cyane harona karite zicika kuri zitatu kumbure uwo mudada mu gihe aba yapfiye mutipe ashobora gukora imbere kenshi kashoboka imbere w'umutipe kugira ngo uwo mujama cyangwa umutipe agira ikintu yibwira harimo icambere kinyibutse amenya imyambarire akunda akavuga ati ujya mujama akunda abadada bambaye amapantaro uwo mudada rero kenshi aca yambara pantaro kenshi kabaho cyangwa akunda abadada bambaye amakanzu izo kanzu akazambara kenshi kabaho nk'ubu nkawe sheri wawe wari uzi yuko akunda amakanzu abantu bafite ibyo bibazo kumbure log umudada yakunze umuhungu akabura ingena mushikira cyakabura ingena mubwira kwa mukunda mwibira kabanga uwo mudada kumbure ariko aradukurikirana yakunze umutipe ariko akabura ingena bimubwira akagendana ico kibazo muri we igihe kitari gito akoresha yahe systeme kugira ngo ahishuke uwo muhungu vy'ukuri kwa mukunda shaje biwanje uko numva vyogenda uwo mukobwa nyimba ko kamukunda nyimba mukunda uwo muhungu je ndumva nyene vyo nangora kumubwira ati genda umubwire uwo muhungu kumukunda oya je najeyo nta nivyo nokora vraiment wapi uja ngangiye kubwira umuhungu aguma agwararembere oya areke kujya amubwire nyimba mukunda koko ukabona wewe sivyarimwo gerageza ubimwereke mu buhe buryo nimba mwari musazo muvugana gerageza uzuramurondera mu gatondo umwandikire umeze gute iki niki umwiteho nzoza kukuramutsa uzaje kumuramutsa iki niki muri kumwe buryohewe basi umwereke ko umwishimiye hama nawe azibwiriza azobona shari ivyo gerazo ariko hari gihe uwo mujama ashobora kubibona ko bwo bari ubugenzi busanzwe je ndagomba ko gute uwo mudada yo muhishuka canke iyo mubwira ati burya rero type lo type je naragukunze ndagukunda kubera iki twe basi tudatinya kubabwira ko tubakunda nuko atamasoni dufise oya basi nyene abarundi ni mico nakaranga j'Uburundi umuhungu ni wadesha
kandi ntaho tubimenyereye umukobwa aresha je mbwiye nuza gukubwira ati umuhungu wamukunzi genda bimubwire niba yewe umukobwa umuhungu wamukunzi genda bimubwire nukuri mba wamukunze mushikire umugwa neza ntangere umubwire ko wamukunze je numva atakundi ko kera abavyeyi bacu aribo baza kuturonderera umugeni umva babahungu barareshe bararonka akaryo ko kuresha icyo gituma ubu turi muri generation kumbure turi muri monde imaze gukerebuka monde iteye imbere monde ya Fibi apana monde ya Facebook je ndagomba kuko iki kibazo ndiko ndakivuga hariho abakobwa bafite ico kibazo kandi bakigendanye igihe kitari gito ugasanga arankundi mukobwa mugenzi we kubona bamenyeranye na wa mutipe yakunze yapfiriye mwibanga ariko ndagomba ari ngene twamufasha ndashye mvire no mubwira nyimba yamukunda vraiment zatari agenda bimubwira gusa nyene sinzi nyene abimubwira tuturababwira ko twabapfiriye kandi tutobapfiye basine simbizi jemba numva nyene nto bivuga gusa musi vyanshikiye neza na neza na uramaze gupfira umuntu ngano kutarapfira umuntu Cameraman ariko aratubesha umbwiye yuko utarapfira umuhungu kuvunga nuko uno musi wanavutse oya basi urasenga tinyimana we nta muhungu urapfira ukabura amahoro ukararura murotse unyoye amazi ukamusanga mu gikombe senda maze gukunda nyene umuntu nkuko bisanzwe cyane ndayivuga nyene gusa nta muntu urapfira kandi muri mugihe bigenze uko jenge ngukunze nkambona wewe utazo witayeho utari n'umugenzi wanje zahatari kuburyo kuko mvuga ati bizoziramo tamu kwikuramo nyene nkagerageza nibitaragera kure nkagerageza nkakwikuramo turangiza ikiganiro kumbure rock twibutse abagukunda n'abagukurikirana mbega ibiganiro vyawe baze babikurehe baze bagusangehe kugira ngo kumbure izi nkuru teye umusatirizi baze bakwitsangire kumbure ku rubuga usanze ukorako canke kuri channel usanze ukorerako kugira ngo bagufollowinge bakurikirane n'ibiganiro vyawe bandanye batwenza nkuko ntwengeje. Okay, je ku bantu batari banzi batazi naho nkorera kuri Steve TV basha je ndabakunda cyane nange nyumba munkunda mugende kuri Steve TV kore subscribe mugire commenter like ibintu vy'ama partage menshi bandanye mushikira munenze imbere ibintu bandanye ugenda neza nimwaneze imbere nanje nzoteza imbere impano z'abana banyu impano z'abakunzi banyu z'abagenzi banyu ko ndabizi ni benshi bafite impano rero mushigikire nanje shigikire abagenzi banyu bafite impano tubandanye tuje hejuru cyane Ico wisunga kumbure kugira ngo uduze impano yo muririmbyi kanaki ari hose ari Karusi ari Mwaro ari mu Ruyigi wisunga iki kugira ngo ushobore kuduza impano yo muntu cyo nkora nyimba shobora kumutumako canke nyene akantumako tukavugana nkazana kameramana akadufotora hama tukayaga ivy'impano yiwe tukabivugana nkaca ndabipostinga kuri channel yacu kugira ngo n'abandi abakunzi bacu bashobore kumumenya bashobore kubona impano yiwe hama nyashege impano yiwe shikandi kuruko nyene kwa abakunzi biwanje nibamubona baca bamumenya impano yiwe kuruko nyene akajambo kagasuni karugi kumbure babahungu bagufi ari abakamanda canke bakabatiri canke abandi bagufi bahora babona ko batobibogari nkuko bidusiguriye ko ibogari ngo ari umuntu ngo wisuku uduhuzu naho twobu twadesa muga ari twisuku akajambo bambwirira ko kubahoza ati namwe muri bogari bambwirira bese neza iyo usa neza nashaka kuvuga kuri bogari nguje umungu mugufi nguye ati wa mungu mugufi we wikarusi canke wimuyinga canke wo mu Ruyigi canke ni kuri mugufi ati nawe uri bogari kuno oya kireke twese ko bana bagufi ana usanga atari nabagufi atari bogari nyuma rero umuhungu so ko wiyubaha wambare neza ukora isuku nawe udafise amahera ziyamuzu yanufise zifate neza wambare neza use neza nakato nyimbo ufise kamwe gahanagura yugiye ahantu
hama ibintu vyame bisa neza nukuri ntawe uzokubenga ntawe uzogucisha mwijisho nta mukobwa azokwanka kubera uzoba usa neza wifata neza nta bindi twifate neza se neza twambare neza mvuze kwambara neza kuba tuze kwambara zya muzu zizimvye nawe uzobatika iyo uzifise zimese zisa neza nyene twese duse neza hama ibintu bigende neza. Asante sana ndabakundira umusatirizi ndi kumwe na Lock umumenyesha makuru mugenza umumenyesha makuru kazi mbekazi umumenyesha makuru kazi twari kumwe tiko dukorana ikiganiro biba biryoshe cyane kumbure gukorana ikiganiro n'umunyamwuga nkawe Lock nanje ndagomba uzontumire ndashaka kubazwa nanje muri Steve TV entertainment zo gutumira nawe tuze tuyage nzotumira tuyage kujanye n'iterambere y'imano z'abana bacu bazonyica z'abana z'abantu bacu abahungu abakobwa bafite impano tuyage kuri bo tumvine twotezanye imbere twateza imbere nabo bakaduteza imbere gusa nyene mbwira abanyagiteka vraiment cyane cyane abaririmbyi nukuri mugerageze mukore cyane byose nziri navuga mugerageze mukore cyane na yahandi simbizi ko ibyo maze imisi mbona sisingene no bivuga gusa abaririmbyi b'igitega n'abandi nyene mugerageze mukore cyane ibintu bigende neza ndakunda cyane nagwanko ndabipfuriza ivyiza nta kibindi ndabipfuriza ngomba kumutera imbere tuze tubabone muri hejuru cyane mwaturenze ibintu nk'ivyo. Igozen TV.